Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanye mukunze ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Pastor Michel Ntamubano ndakuramukije, amahoro y'Imana bane nawe. Ndanezerewe cane kuko nongeye kuronka akaryo nkaka kugira ngo duhuriye kuri no samirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere, dusangire amajambo Imana yashize ku mutima. Mu kuguha ikaze, nyemerera kwipfuriza guhezagiranwa nanje, kandi nteko ndakwibutse ibyo twasangiye mu kiganiro giheruka. Twatanguye inyigisho ivuga ku rugendo rwawe hamwe n'Imana canke kugendana n'Imana. Twabonye ibigize urugendo kandi tubona ko Imana ariyo yishiriyeho inzira. Twarabonye kandi ibyo kugendana n'Imana ivyo ari vyo, kandi tubona n'ibisabwa kugira ngo Imana yemere kugendana nawe. Ngaha muri make twabonye ko kugira ngo Imana yemere kugendana nawe nuko wowe uhuza nayo. Ibi nabyo bishoboka igihe wemeye kuganzwa na Yesu Kristo, kandi ibyo bibaye mpwemu yera acaza akaba muri wewe, akagushoboza kunesha kameremere y'umubiri igutera kubaho nk'abisi, nk'aho umengo uriganza, ariko mpwemu yera akaguha ubushobozi bwo kunesha icaha kandi akakurongora mu nzira yo kugororoka kugira ngo uhimbare Imana. Twarabonye kandi ku iherezo y'ivyo hariho igisibo c'ubugingo kirindiriye umuntu yemeye kwihangana akagwana iyo ntambara, akabaho nk'uko Imana igomba kandi akayikorera. Uno musi rero mu kubandanya ca cigwa turarabira hamwe ingene umuntu rero yogenda ari kumwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo umaze gutunganya ibisabwa, Imana iraza ikabana nawe muri urwo rugendo. Rero hari inyifato umuntu agira iyo ariko aragendana n'uwo basezeranye. Witegereje ku munsi w'ubugeni, ingene umukwe n'umugeni bagenda bitandukanye n'ingene abantu basanzwe bagenda, kandi babitandukanye n'ingene bazogenda inyuma y'imisi canke amezi canke imyaka bagize ubwo bukwe. Rero ku munsi wa mariage umukwe n'umugeni bafise ingendo yabo. Ugiye kuraba kandi ku munsi mukuru uhambaye mu mateka y'igihugu, canke mvuze muri make abantu iyo bari kuri defile bafise ingendo yabo. Abasirikare mu munsi mukuru wabo bafise ingendo yabo. Ni ukuvuga umugwi urimwo n'umuhamagaro urimwo bigusaba uko bibamwo n'ingene ugenda. Ikintu gihambaye rero uno munsi nshaka kutahura ni guhinduka, kuko twabonye ko ivyiyumviro vy'Imana n'inzira z'Imana zitandukanye n'iz'umwana w'umuntu. Kugira ngo Imana igendane natwe tubwizwa guhindura inzira, tugahindura ivyiyumviro. Aha rero ukwiyumvira gushasha turaza kuraba ibikugize. Igihe twemeye kuba b'Imana, inzira ica yuguruka kugira ngo Imana izane muri twebwe impinduka zikenewe. Izi mpinduka nazo zikenewe nkuko nemereje kubivuga. Inzira zirahinduka, tukava mu nzira za kera z'abisi zinyuranye n'iz'Imana igomba, kuko muri izo nzira habaho ibidahimbara Imana. Tugahindura kandi n'ivyiyumviro. Ivyiyumviro bibi ntibisubira kuronka ikibanza, kuko tutaba tukirongowe n'ivyifuzo vya kameremere k'umubiri, ariko kuko turongorwa na mpwemu yera, uwo niwe adushira mu bindi vyiyumviro bishasha. Ico gihe rero tuja twerekana ibyiza bishimwa bihimbara Imana. Pawulo rero abivuga avyeruye neza mu kete yandikiye Abaroma igice 8 ku murongo w'indwi ko abaganzwa na kameremere k'umubiri Imana itazigire bamenyesha ivyo igomba canke ivyo bagombako. Iyo rero twitandukanije n'ibi vyifuzo vya kameremere k'umubiri, duca dushobozwa gutahura ubugombe bw'Imana no kugendera mu nzira yayo. Ngaho intumbero ni kugira ngo ubwami bwayo buze, maze twame tugendana ubwiza bw'Imana. Njuti yanje yumviriza, turakeneye inkomezi z'Imana. None izi nkomezi twozironka gute? Dusome
mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Zekariya igice ca 4 ku murongo wa 6. Muri ibi bintu Zakariya yeretswe n'umumarayika yarahawe inyishu zinyene bisigura. Ariko kandi kuri ca kibazo cacu kijanye n'inkomezi z'Imana iyo twozironka, inyishu iri ngaha ku murongo wa 6 aho avuga ngo aranyishura ati ngira ijambo Uhoraho antumye kuri Zerubabeli ngo si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi ariko ni kubwa mpwemu yera w'Imana. Niyo nyishu Uhoraho yatanze ku kibazo co kumenya ingene tworonka inkomezi ziva ku Uhoraho. Imana rero niyo ishoboza umuntu kugenda nk'uko igomba. Umuntu yambaye inyama n'amaraso ntiyoshobora wenyene. Si amafaranga yomushoboza kugororoka, si icubahiro comushoboza kugororoka, si akaranga komushoboza kugororoka. Oyaye, si n'amapeta yomushoboza kugororoka. Ariko na Pawulo yarabivuze neza ngo nshobozwa vyose n'ubumpa inkomezi. Naha Zekariya yarabivuze ngo umuntu ashobozwa na mpwemu yera w'Imana. Ngaha rero tuca tubona ikindi kintu gikenewe kugira ngo ibintu bigende neza, ni kugendana ukwizera. Sinzogira icyo ntinya. Oh hallelujah. Ndakugomba mukiza we ntahomba shakwijana nifuza kumpora hafi ukajura nkomeza sinzogira icyo ntinya. Yesu nja nahugomba ntaho nzogenda ngimira ngukurikira uja. Ndakugomba mukiza we ndiyoroheje cane, ni wewe gusa undemesha ntawundi mbizigako. Sinzogira icyo ntinya. Yesu njana ugomba ntaho nzogenda ngimira ngukurikira uja. Unyemerere mugenzi tubone uburorero bumwe bumwe twokwigirako nk'abantu babaye abahizi mu kugira ukwizera. Turasoma duhereye mu isezerano rya kera, twongere tubone no mu isezerano rishasha abantu twokwigirako kugira ngo natwe tugende no kwizera nk'uko aba bakurambere batwitangiye imbere babibayemwo bigashoboka. Duhere mu gitabo c'Itanguriro igice ca 5 ku murongo wa 24. Reka dusome duhere ku murongo wa 23. Haravuga ngo imisi yose Henoki yamaze yabaye imyaka 365. Kandi Henoki yagendana n'Imana araheza ntiyabakiboneka kuko Imana yamujanye. Ico nshaka kuvuga ni kuri umurongo wa 24 aho Bibiri tubwiye ngo Henoki yagendana n'Imana. Inyumvirize inshuti yanje, Henoke yagendana n'Imana. Ko turiko turavuga iby'urugendo rukristo kandi rwitwa rukristo kuko harimo kugendana n'Imana. Urugendo rwawe rero n'Imana canke urugendo rwanje n'Imana mu bintu dufatirako icambere tubonye n'iki ca Henoki ngo yagendana n'Imana. Kandi ibi yabigizemwo ubushobozi budasanzwe, harimwo inkomezi zidasanzwe kuko ngo n'ingene yavuye mw'isi yaragiye, nta muntu n'umwe yigeze amubona ingene yagiye, ntiyigeze apfa, yagiye mu ijuru adaciye mu rupfu. Urumva igitangaza, urumva ubuntu yagiriwe. Hari umugisha mu kugendana n'Imana nshuti yanje, hari umugisha mu kugendana n'Imana. Henoke yarabibonye kuko yarafise ukwizera kandi akirinda gukora ibibi,
akamagendera mu nzira z'uhoraho, uhoraho agendana nawe. Igihe ciwe kigeze cyo kuva mu isi, nta numwe yigeze amubona, nta numwe yabonye ingene agenda, nta wuzi ngo yarahambwe, nta numwe yigeze abona ingene agenda, kandi ntiyigeze apfa ngo ahambwe. Ibanga riri hehe kugira ngo umuntu agendane n'Imana kandi aronke umugisha udasanzwe? Tubisanga mu kete ryandikiwe Abaheburayo igice ca 11 kuri umurongo wa 5 no 6. Ano majambo aravuga ngo kwizera niko kwatumye Henoki ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intaha atarajanwa yuko yahimbaye Imana, kandi ubutizera ntibishoboka ko ayihimbara. Kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Imana ishimwe cane. Raba neza mugenzi, raba neza ibanga ryatumye Henoki aja mu ijuru adaciye mu rupfu. Nuko Imana yamushingira intahe ko agororotse, nuko Imana yamushingira intahe yuko ari umuhizi mu kwizera. Ukwizera kwawe kungana gute? Hari intahe uno munsi Imana yawigushingira wigeranije na Henoki. Abiki gihe barapfa, kandi abaciye mu rupfu bose ntibazoja mu ijuru. Gusa ico twomenya nuko bose bazozuka, ariko maze kuzuka umwe wese azojana inzira imushikana ku gihembo yakoreye akiriho mu isi. Kandi ibihembo ni bibiri: numuri utazima ku bakoze ibibi, bakoze ivyaha ntibihane, n'ubugingo budashira ku bantu bagendanye n'Imana bakarangiza urugendo rw'aba mahoro. Niri banga rero twongeye turabe mu Isezerano Rishasha akarorero basi uburorero bw'abantu bagendanye n'Imana bafise ukwizera. Umwe ni intumwa Pawulo. Twumve abo Pawulo atubwira mu kete rya 2 yandikiye Abikorinto igice ca 5 ku murongo w'7. Pawulo aravuga ngo kuko tugenda turongorwa n'ukwizera, ntiturongorwa n'ivyo tubona. Amen. Turongorwa n'ukwizera, ntiturongorwa n'ivyo tubona. Mugenzi, uru rugendo turimo ruja mu ijuru, inzira ducamwo ni y'ukwizera, kandi ivyo tubonesha amaso y'umubiri biba birimwo imitego idukura mu nzira yo kugororoka ngo bitugumane mu isi canke bizoduherezo ribi. Turongorwa n'ukwizera kuko twiyemeje kugendana n'Imana, kandi kuko twemeye kuganzwa n'umwami yaducunguye ari we Yesu Kristo. Haleluya. Wewe urongorwa n'iki? Ni amashuri wize? Ni amafaranga ufise menshi? Ni icubahiro abantu baguha? Urongorwa n'iki? Muri iki gice nyene cyo muri kete y'Abaheburayo igice ca 11 turabonamwo abandi bahizi baranzwe n'ukwizera. Turabona Aburahamu, turabona Nowa, turabona Abeli n'abandi benshi. Ibyitegererezo birahari. Nta citwazo rero umuntu afise, kuko siwe yagwanye urugamba wenyene rwo kugororoka. Aba babaye abahizi kuko bapimwe gushikaho Imana ibona ku vy'ukuri bayumviye, ikabita abagororotsi, ikabita abahizi mu kwizera. Natwe tugendere mu makanda yabo. Intumwa Pawulo arashishikara yandikira Abaroma mu gice ca 4 ku murongo wa 12, duhere ku murongo w'9. Mbega ubwo buhirwe buvuga ku bakebwe bonyene canke ku batakebwe nabo? Kuko tuvuga tuti ukwizera kwaharuwe kuri Aburahamu nk'ukugororoka. Nyumviriza neza nshuti yanje, ukwizera kwaharuwe kuri Aburahamu nk'ukugororoka. Kwaharuwe ryari? Yari yarakebwe canke ntiyari bwakebwe? Ico gihe suko yari amaze gukebwa, ariko ntiyari bwakebwe. Kandi ahabwa ikimenyetso, niko gukebwa. Kuba ikimenyetso c'ukugororoka kwavuye kuri kwa kwizera yari afise atarakebwa, kugira ngo abesekuruza w'abizera bose batakebwe ngo bibaharurwe ko nk'ukugororoka. Kandi abesekuruza w'abakebwe batakebwe gusa, ariko bagira ikirenge mu cuko kwizera kwa sokuruza Aburahamu uko yari afise atarakebwa. Mugenzi unkurikira, uku kwizera Bibiliya itubwiye Aburahamu yakwamanye kuva imbere y'igihe akiri mu muryango w'iwabo, kuva umunsi Imana ivuganye nawe ikamubwira kuva mu muryango wa se no mu nzu ya se no mu bwoko bwa se, akagenda aho Imana imweretse. Kandi Bibiliya itubwiye ngo ico gihe ntiyari bwakebwe. Yakebwe mu nyuma
kugira ngo abe sekuruza w'abakebwe n'abatakebwe. Ariko ngumve ko ngo ikintu gikuru cyatumye harugwa kukugororoka kwari uko kwizera, kandi uko kwizera kwatanguye yumviye Imana akaja higomba kwaja. N'iryari wewe uhora humva ijwi ry'Imana, ni kangahe Imana ihora ivugana nawe biciye mu ijambo ryayo, ariko ni kangahe uhora ushira mu ngiro ijambo ry'Imana rikubwiye? Ni kangahe uhora ushira mu ngiro ico abakozi b'Imana bariko barakubwira Imana yabagutumye ko biciye mu ijambo ryayo? None kugororoka kwawe kuzofatira kuki? Ni waba ufise ukwizera guke, biragukwiye ko nawe uva hasi ugasubira ugahindukirira Imana, ugasubira kunagura imigendane hagati yawe n'Imana iyo watosekaje umaze kwinjira mu muhamagaro. Wewe nawe utigeze uja mu muhamagaro, utigeze ukizwa, birakubereye gufata ingingo yo kwemera kuganzwa na Yesu Kristo, umwizere kandi umwakire w'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uhabwa ubushobozi bwo bwa mpwemu yera bugushoboza kubana neza n'Imana, kandi uwo mpwemu yera ni waca kurongora mu nzira y'urugendo rwo guca mu ijuru, ruzotuma uhabwa impera y'ubugingo budashira, umaze gupimwa ukaboneka utagawa, ukaboneka ukwija ibisabwa. Aba twabonye b'abahizi barabishoboye, ariko bo bari bishimikije iki? Aha nyine muri rikete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 4 ku murongo wa 17, ndeka nsome, haravuga ngo nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi, imbere y'Imana yizeye niyizura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka kukwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cane no kwizera, ahesha Imana icubahiro, amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora. Haleluya! Mugenzi, nguko ukuntu Aburahamu yahagaze mw'ijambo ry'Imana. Ntiyiyumviriye ku myaka yari afise no ku mubiri wiwe, ku Bibiliya ivuga ngo yarashaje cane, yagira kwiza imyaka 100, ngo kandi n'umugore wiwe Sara yarakaheze, ariko bizera ijambo Imana yavuze ko izoba ari uruvyaro. Kandi murazi ko no mu nyuma imaze kubaho uruvyaro, Isaka Imana yasuye kumupima, iramumusaba ngo amutange ku kimazi cyo koswa, nabyo nyine arabyumvira arabikora. Ikizamini cose yaragitsinze, yaragejejwe, yarapimwe, aboneka atari ku mugayo, aboneka yemewe muri byose imbere y'Imana. Mugenzi unyumviriza, sinzi ko wewe umerewe n'umwanya, sinzi ibyawe uko bimeze, ubayeho gute? Ubayeho mu kwizera canke ubayeho urongorwa na kameremere y'umubiri? Mbega iherezo ryawe ni irihe? Imana
umuririmbyi aravuga ngo iminsi irahita vuba, ngo ariko uko igenda niko benshi bagenda bapfa, ngo ikibabaje ni kimwe gusa, nuko bapfa batamenya umukiza, nuko bapfa batihanye. Rero bapfuye batihanye, iherezo ryabo ni mu muriro utazima. Weho akakubara akaryo kawe keza ko kugira ngo utunganye, we wasubiye inyuma uhindukire ugaruke ku mwami Yesu. Nawe utarigera umwizera, uve mu byaha byawe, uhindura ingendo, uve mu nzira yawe mbi y'ivyaha, uhindura ibyumviro bipfuye, birimo ishari, birimo inzigo, birimo ubwicanyi n'uburozi, guhohotera abandi n'ibindi byose Imana yanka. Ariko ugaruke ufata ingingo, ube uwo mu muryango w'Imana biciye mu kwizera Yesu Kristo, kandi ugacumuha ikibanza mu mutima wawe ngo b'umwami akuganze, kuko ari we zo gushikana ku bugingo budashira, kuko ari we nzira. Biroroshe, ni ukuvuga ngo Mana yacu uri mu ijuru, ndagushimiye ijambo ryawe wandungikiye, ndagushimira ko watanze umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo ngo aze mu isi gucungura abantu bawe. Nanje ni umwe mu banyabyaha, nabigendeyemo kenshi, nirengagije inzira yawe, ariko n'ubu wongeye kundondera. Ndarambiwe kwama ngutera umugongo, ndahindukiye, ngirira imbabazi, unkureho urubanza rwose rw'ivyaha. Amaraso ya Yesu Kristo anyeze gose antunganye. Mwami Yesu, ndakwizeye kandi ndaguhaye ikaze mu mutima wanje. Ndakwakiriye ngo mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, kugira ngo nshobore kuronka mpwemu yera azonshoboza muri uru rugendo, nzobane nawe mu ijuru kwa so ari we Data. Amen. Wakoze mugenzi kwatura n'akanwa kawe, nanje ndagusengere. Mana uri mu ijuru, Data wa twese uhoraho, umuremyi w'ijuru n'isi n'ibiriho byose, ndagushimiye ku byaguhimbaye kuturema mu ishusho yawe. Ndagushimiye uwo watumye no munsi kunyumviriza ngo musangize ijambo wanshize ku mutima. Ahinduye ivyiyumviro kandi ahinduye inzira, agarutse kuri wewe. Uyu yari yasubiye inyuma, uyu nawe yari yarapotereye mu vyaha, arahindukiye kugira ngo yakire agakiza. Ndamugushimiye, ndamusengeye umubabarire, kandi ndasenze ngo umuhe ibyo yasavye, naka gakiza gaciye mu kwizera Yesu Kristo no kumuha ikibanza mu mutima wiwe ngo aganze nk'umwami wiwe. Ni umwana rero avutse mushasha mu buryo bw'impwemu. Ndasenze ngo umufate ukuboko muri urugendo atanguye, umurereshe ijambo ryawe biciye mu kumurobanurira abarezi mu buryo bw'impwemu. Ibisigaye ko abaye umwana wawe, uramurinda isi, umurinde kuyisubiramwo, kandi umuhe ibyo umutima wiwe wifuza. Ndasengeye n'aba barwaye mu izina rya Yesu ngo ubushobozi buvuye mu ijuru bashikeko, ubakize indwara zabo. Sengeye abera bose, kandi izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Wakoze mugenzi kuko wabanye nanje ukanyumviriza. Nditeze ico uri bumbarire. Naho ubutaha, Uhoraho aduhane umugisha. Shalom. Nuko twihangane, isi ntikwite, muri byose twihangane, Uwiteka ariho. Wiganya cyane, wirira cyane nshuti, uko umeze kose, dushima Imana. Hari abakwifuza, batita Imana, njye nkamera nkuriya. Gira kwihangana, wiganya cyane, wirira cyane nshuti, uko umeze kose, dushima Imana. Hari abakwifuza, batita Imana, njye nkamera nkuriya. Gira kwihangana, wiganya cyane, wirira cyane nshuti, uko umeze kose, dushima Imana. Hari abakwifuza, batita Imana, njye nkamera nkuriya. Gira kwihangana. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo,
twakure canke urungike ubutumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.